Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cy'indwi ku murongo wa 22 haravuga ngo maze arabishura ati nimugende mubarire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfa amatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza. Dusangire ijambo rivuga ngo ibikorwa biravuga. Hari mu gihe Yohana umubatizi yari mu ibohero, hanyuma abigishwa bibo baje kumuraba bamudondera ibikorwa Yesu ari karakora. Hanyuma acarahamagara babiri muri bo arabatuma batigenda mu mbarize uwo Yesu yuko ari wa wundi akwiye kuza canke twitega uwundi. Hanyuma abigishwa bamaze kugenda bashikaho Yesu ari karakorera ibikorwa vy'Imana. Bashitse bamubwira ivyo Yohana batumye. Baravuga bati Yohana aradutumye ngo tuze kukubaza yuko uri wa wundi akwiye kuza canke twitega uwundi. Yesu nta na kimwe yabishuye, yaciye abandanya kwikorera igikorwa c'Imana. Arabandanya arasengera abagwaye barakira, arahumura impumyi, arabandanya arakora umwanya munini. Yatevye arabagarukako arabishura, arababwira ngo genda mumubwire ivyo mwumvise, mumubwire n'ivyo mubonye. Hanyuma mumubwire muti impumyi zirahumuka, ibimuga birahaguruka bikagenda neza, bipfa amatwi birumva, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, abapfuye barazugwa. Mu yandi majambo genda mumubwire ibikorwa mubonye ndiko ndakora. Mu yandi majambo jewe ikimenyekanisha nibikorwa ndiko ndakora. Yesu cyari cyamuzanye, murabizi umuvugishwa n'Imana S.S.I yarabivuze ngo uwo Mesiya ahazozira, aboro bazobwirwa ubutumwa bwiza, impumyi zihumuke, ibipfa amatwi byumve. Nawe nyene hamwe yafata umuzingo w'igitabo ariko arasoma, nawe nyene yaravyivugishijweko ati ivyo vyanditswe birashitse ubunyene. Rero Yesu yari kora igikorwa cyamuzanye. Njuti yanje, ibikorwa biravuga gusumba amajambo. Yesu Kristo nico gituma atishuye ababigishwa, yarakeneye ko babona ibikorwa bagatahura uwariwe. Nawe uyu munsi nagira ndakubwire ngo abantu barakumenyera kubikorwa. Ibikorwa uri kurakora, abantu bakuravye barashobora kumenya kuri uwa Kristo canke utari uwa Kristo. Rero nagira ndagusabe ngo usuzume ibikorwa uri kurakora. Uyu munsi ni kibazo dufise, kuko abantu barazazanirwa iyo batubonye bagakekeranya bati mbega uyu muntu arakijijwe canke nakijijwe. Bivuye kuki? Ku bikorwa turiko turakora, kubera iki bidahihuta bigaragara yuko by'ukuri turaba Kristo. Bugi cyari kidukwiye kwa gukora ibikorwa byiza byo kugororoka bishingira intahe Kristo, kuburyo abatubonye bose babona yuko turaba Kristo, batiriwe barabaza, batiriwe barakekeranya. Ariko uyu munsi abantu barazazanirwa, baturaba inyambaro bakazazanirwa, bumva imvugo bakazazanirwa, baraba ibikorwa bagasanga biracangatiranye, ivyo abubaha Imana n'ivyo abatubaha Imana. Nshuti yanje, wisuzume nanje nisuzume, turabe yuko ibikorwa turiko turakora biriko birashingira intahe Kristo, kuko ibikorwa biravuga cyane gusumba amajambo tuvuga.